Yesu ashimwe. Ndabaramukije mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndabahaye ikaze kuri channel yanyu y'ijambo ry'Imana. Wo muvugana ni Françoise Habonayo. Ndagomba dutangwe n'indirimbo yo kwiragiza Imana, ni nk'indirimbo y'amasengesho. Dusaba Imana yo mwijuru kugira ngo abari turongora mu byo dukora byose. Turaririmba n'indirimbo ya 46 mu Kirundi. Undongore mukiza uhoraho, ndumwambukira mw'isi, jeho ndumunyantege nke gose, wewe urubushobozi, mutabazi uzumbera inkomezi, uzumbera inkomezi nyinshi. Mwamundu dubirize mw'isoko y'amazi y'agakiza, undongozi igicu n'umuriro, mu nzira injana mw'ijuru. We mutima maguhaga nkuriye, maguhaga Yesu nkuriye. Mazaho nzoshikira ku nkombe yarwa ruzi rw'urupfu, mukizuzu heza umara ubwoba, unjabutse nze mw'ijuru. Nzogushima ngutazirana naryo, ngutazirana